hanyuma mumbwiye muti none barasenga canke babayeho gute? Jewe narabonye kuko turiko dutembera tugenda handi navuze nti kugira ngo nzabivuge nabibonye njana muri salo do coiffure turaba ahantu bariko barakorera. Umumama umwe arambwira ati naje niyo nagiraje twafashe ubwato afata ubundi ababayeho umuryango wose utegerezwa kugira ubwato kuko nibwo bubatuma biyunguruza. Iyo bakeneye kugira ngo baje mu masengero baragenda bagafata ubwato bakagenda ku isengero. Usanga pastori yaje n'ubwato, ugasanga iyindi famiye yaje n'ubwato, ugasanga abandi baje n'ubwato. Gutyo nyene niko biyunguruza. Hariho abantu yaca bibaza ati nimba ari ubwato n'ubwato bufise imoteri cyane. Abanyagihugu bato bato barashobora kugura ubwato bufise imoteri, eka si ibyo ubwato basoza. Umwana akeneye gukina n'uwundi ntareka gukina n'uwundi ngo nuko ari wabo, arafata ubwato agahaguruka akagenda mu yindi famiye agakina agataha. Abana baja mu mashure barafata ubwato bakagenda ku ishuri bagasanga mwigisha yashitse ku ishuri n'ubwato babaye huko. None ico tunanira ni giki? Je sinumva ico tunanira mu Burundi, nta na kimwe nabonye kibuze mu Burundi. Hanyuma mbere no gufungura abo bantu batunzwe niki? Ahanini yabatunzwe n'amafi, ahanini yabatunzwe n'amafi nka kurya abantu begereye ikiyaga ca Tanganyika batunzwe n'amafi. None batunzwe n'amafi ntibahora bafungura ibindi, ntibafungura ibirayi bagafungura ibitoki barabisuma iyo bivuye. Nuko nabonye babayeho nta murimo n'umwe udakoregwaho. Mbere administration zihari ziratanga raporo nk'uko izindi zikora, mugabo bobo bubakiye ku kiyaga. Ndababwiye ico kiyaga kuko nagitembereye ko nkakibona, ariko nababwiye ko hari n'ibindi. Ubambwiye ati bishika 3-4. Mbere ushatse na documentation y'ingene bimeze ndafise umuntu yabindosa, ariko ukundi ntitwakorera kuri documentation gusa. Nditeguye yuko hamwe na leta yantera kamo canke igatera kamo ku rushengero bantora byihuse kugira ngo tuhatembere ndahabajane barahura ubwo bwenge. Jewe ndababara niyo ndiko ndumva Gatumba yisubiriza 1, 2, 3 ico gihugu citwa Bene kidateye imbere kuturuta. Ari imbaho turazifite, ari biti turabifise, ari ubwato babubazi. None wumva Gatumba ubu ntirosi inyishu kubera iki kiganiro, ahubwo babinyarutse kugira ngo barabe yuko bogira. Naranabajije none ivyo bihe bamaze igihe kingana gute abo bantu baba ku mazi? Bambwiye bati ivyo bintu bamaze igihe baba ku mazi amasiekre, nukuvuga ibinjana 4. None ibinjana 4 wumva gute? Iyo si nyishu ya Gatumba nahacu naho igihugu cacu kugira ngo kirahure ubwo bumenyi. Murakoze cyane, byose yavuze nibyo nagomba kugaruka ko, ariko yabivuze yuko si n'intara imwe kandi intara tuvuze intara yo muri Bene ntabwo ingana n'intara ya Bujumbura. Tuvuze usanga ari nk'intara nka 3: Bujumbura, Rumonge, hehe na Mwaro. Ugasanga izo zose uzitiranije n'iyo ntara imwe tuba turiko turavuga iyo muri Bene. Si n'intara imwe rero, n'intara yavuze ko ari intara 3 kandi babayeho neza. Mwumvise ko bubaka amashure, hari amashure, hari amavuriro, hari ibitaro, hari ibikorwa byose bihakorerwa. Rero ntabwo rero Gatumba uwo muti urakenewe ahubwo no kunyaruka vuba. Noneho twamaze kumva ko dufise pasiteri ahazi yahatembereye. Naje ndahazi ngo aba engineer bize by'ubwubatsi bariho baruzuye. Indege ziraguruka, turi mu gihe cyo kuguruka cy'indege nta ngorane. Habuze yuko ubutumwa ahubwo bwoshikira abajijwe gufata ingingo cyane cyane abayobozi bo ku gihugu kugira ngo umuti wa Gatumba utowe. Kubera igihe tutotera umuti wa Gatumba amazi aza uyu munsi araje nejo tuzokwimuka usanga wabimwe ugashikaye ugashika mu rushubi, ariko no mu rushubi yashikaye hari inzozi hari amazi. Rero umuti hari n'uwiki nuko twokwiga uburyo bushasha tukagira iryo terambere rishasha, kandi ndizera ko byagenda neza. Rero mu kubandanya reka manze mumenye ibimenyeshejwe tuje tubonerwaho ibimenyeshejwe, ariko mu kukubarira ibimenyeshejwe nuko no kwibutsa kugira subscribe ariyo sabone kuri channel ya YouTube, ugenda partage, ugire na comment
inimero ziriko ari WhatsApp canke inimero ushobora gutelefona ni plus 257 75 78000. Nkakwibutsa uyu munsi nkuko uriko uradukurikirana no munsi mwiza turi itariki 17 niho umuti wo mu Gatumba tuvugiye, ariko kandi nk'ishengero ryatanguye amasengesho y'imisi 7 mu Burundi yo gusenga kugira ngo ikiza cyari giteye ubwoba abantu gihagarare, kirahagarara kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bitigwa izina ryanje nibaca bugufi bagasenga banyambaza nzobumva ndi mu ijuru ndabatabare. Rero turifuza kandi Imana iri kumwe natwe, iri muhande rwacu, yuko ibintu byatera ubwoba cyane cyane n'abarundi iyo bari hose bariko baradukurikirana, ndetse n'abanyamahanga bumva ikirundi, kuko umaze kuba umunyamahanga ukaba wumva ikirundi ukabona kivuga, uba wamaze kuba umurundi buriya, kubera ikirundi ni ururimi rwiza cyane, uba wamaze kuba umurundi nawe we. Ibyo biza turiko turavuga ntabyo ko bizogushikira. Rero tuzofata iminsi 7 kubera leta y'u Burundi yafashe iminsi 7 y'abantu baba bavuye hanze kugira ngo bamare iminsi 7 bari mu bwiherero kugira ngo bamanze babapime barabe yuko amagara yabo yoba yifashe neza atamigera yo bafise. Rero twayatanguye no munsi, turizera ko umunsi wa nyuma tuzoyarangiza azoba itariki 14. Muzadukurikirana kandi kuri Albert TV kugira ngo tubabarire ibishasha byavuyemo, ibyahagaze, uko ibintu biri. Yesu abagire neza, Yesu abamugisha. Nkakomeza n'ababarira n'abatumirira gukanda kuri sabone, ariyo subscribe, ari partage na comment, mu partage muri benshi, mube benshi mugira sabone kuri yo channel ya Albert TV. Namaze ko bari ko ari wewe zitatakarungu Albert TV akaburungu ona renage. Musanga ko ibiganiro byinshi cyane, musanga ko ubuhanuzi bwinshi cyane, n'ibyo tuzosengera kugira ngo imyuzurira byari byahanuwe, imyuzurira ntidushikire mu Burundi, nawe ntigushikire. Abari muri Amerika tuzobasengera, abarundi bari mu tuzobasengera kugira ngo imiyaga nijya bijya bintu bimeze nk'urubura bibabuza kugenda ntibize, n'umuturumbanyo, umwuka mubi w'intambara ntuhabe. Abari cyane muri Amerika nk'uko ku munsi wa gatatu azoba itariki 20 hazoba hari kurahira nk'umuperezida twari twahanuye, aho ndiko nabari abo muri Amerika kugira ngo bizagende neza. Icyo nakongera ko ngaho nuko abakuzi ba Albert TV muri abakira aho uri hose, waterera ibyuma bya Albert TV bya televiziyo, kuko ntiturabironka bikwiye. Wabigiramo umugisha. Urumva ko Albert TV nakumenyesheje ko Albert TV ihari ku bwanyu no ku bwa benshi. Niyo mpamvu igihe cyose uzaba ufise urubanza urwo ari rwo rwose, rwaba rwiza cyangwa urutari rwiza, tumako Albert TV. Nimero ziriko ngaho mu minsi iri imbere, umwanya n'umwanya turabashira ko ibindi bishasha kandi byiza cyane rwagwaruka rwo mu Burundi, bwaba abantu navuga bafise uburyo buke mu Burundi. Hari inkuru nziza igiye kuza vuba, izaca kuri Albert TV, kugira ngo uzayironke nuko wagira Albert TV, wagira sabone kuri Albert TV, ukagira na partage. Yesu agure neza, Yesu agumugisha. Tuzosubira ukomeze uraba ibiganiro ubisangiza bya Albert TV.